Sowa Store murakaza neza. Ninde yatanguje Noheli? Waruzi ko Yesu atavutse kuri Noheli? Waruzi ko bayifonze yaheze imyaka 350 Yesu yamaze kuvuka ndetse yaramaze no kuva ngaha kuri inosi? Ninde yatanguje Noheli? Ryari? Hehe? Kubera iki? Noheli, Christmas. Aya majambo yose namwe ese bisigura iki? Pere Noheli ninde? Waruzi ko Noheli hari umunsi mukuru w'abapagani? Amateka ya Noheli wowe uyazi? Ndagusabe ukore subscribe maze tugusobanurire kimwe ku kindi kubirabana na Noheli byose. Ndifashisha ibitabo bine. Icambere Encyclopedia of Religion. Ndifashisha Keeping of Christmas cha Washington The Living. Ndifashisha Encyclopedia of Britannia yo mwaka w'igihumbi 1946. Sowa Store murakaza neza. Ndaza no kwifashisha imirongo yo muri Bibiliya ikaze. Noheli yatangujwe itariki 25 z'ukwezi kwa gatandatu mu mwaka 325. Nivyo wavyumvishije neza. Hari mu kwezi kwa gatandatu mu mwaka 325 niho icitwa Noheli catangura guhimbazwa. Itangujwe na Papa Julius. Nivyo wavyumvishije neza. Haheze imyaka 25 ihimbazwa mu kwezi kwa gatandatu itariki 25. Nivyo wavyumvishije neza. Noheli kera yahora ihimbazwa mu kwezi kwa gatandatu itariki 25. Mu mwaka 350 umwami w'abaromani Constante yategetse ko bahindura igahimbazwa itariki 25 z'ukwezi kwa 12. Kuva mu mwaka 350 uwari musenyeri mukuru wa Roma Liberius niwe yatowe ngo abeshe abantu ko Yesu yavutse itariki 25 z'ukwezi kwa 12. Uhereye ubwo ngubwo batangwa kuvuga yuko Yesu yavutse mu kwezi kwa 12 itariki 25. Ivyo vyakwiragijwe na musenyeri Liberius kubera yuko yabitegetswe n'umwami w'abami Constante. Nivyo wavyumvishije neza. Wari umunsi mukuru w'abapagani ucucika umunsi mukuru wa Gikristo. Batanguye guhimbaza umunsi mukuru wa Noheli itariki 25 z'ukwezi kwa 12. Umunsi mukuru wari usanzwe usengerwako wubahirizwa nk'umunsi mukuru w'igigwamana. Aho twovuga nk'ikigigwamana citwa Osiris, Zeus, Adonis na Horus. Izo zose zari imana abaromani n'abagiriki basenga maze bakizera yuko zavutse itariki 25 z'ukwezi kwa 12. Niyo mpamvu mu gitabo Catholic Encyclopedia cyo mu mwaka w'igihumbi 1911 havuga ko Noheli hari umunsi mukuru w'ibigirwamana. Mu gitabo Keeping of Christmas havuga ko Noheli hari umunsi mukuru w'abapagani kuko guhimbaza anniversaire byatangujwe n'umwami Farawo. Nivyo wavyumvishije neza. Nyimba wewe uhimbaza umunsi mukuru w'amavuka umenye neza yuko wabigutanguriye niwo bita Farawo, uwo nabakaba ya mupagana dasanzwe yageze no kugwego rwo kwita Imana. Kubasoma Bibiliya byanditse mu gitabo ca Itanguriro ikigabane ca 40 uhereye ku murongo wa 20 gushika ku murongo wa 22. Havuga yuko Farawo ku munsi mukuru w'ivuka giwe mu kwinezereza yafashe umuntu haramugandagura haramwica hamwambura ubuzima. Nayo iyo dusomye Matayo ikigabane ca 14 ku murongo wa 6 hagaragaza neza yuko intumwa y'Imana Yohana yishwe n'umupagani yitwa Herode. Ico gihe Herode mu kumwica hari ku munsi mukuru w'ivuka giwe. Niyo mpamvu Noheli Christmas yitwa umunsi mukuru w'abapagani. Tutarabandanya ndagusabe ubanze ukore subscribe nyimba utaranayikora. Sowa Store murakaza neza. Muri Bibiliya nta murongo numwe uvuga ko Yesu yavutse itariki 25 z'ukwezi kwa 12. Nivyo wavyumvishije neza. Bibiliya nzima nta murongo numwe uvuga yuko Yesu yavutse itariki 25 z'ukwezi kwa 12. Nahavuga Noheli ntihabaho. Nta nasaba guhimbaza umunsi mukuru wa Noheli, nta nahasaba guhimbaza umunsi mukuru w'ivuka y'undi muntu uwari we wese nubwo yoba atari Yesu. Nivyo wavyumvishije neza. Wewe uhimbaza Noheli uretse amarangamutima haraho woba urabisoma muri Bibiliya? Ntaho. Kuki wahisemo kwifatanya n'abapagani nka Farawo na Herode mu guhimbaza umunsi mukuru utagiraho wanditse? Umunsi mukuru wahimbazwa mu gusenga ibigirwamana nka Zeus, Horus, Adonis ndetse na Osiris. Soris iyo yari imana zuba. Nivyo wavyumvishije neza. Soris iyo yari imana zuba nayo yakorerwa umunsi mukuru itariki 25 z'ukwezi kwa 12. Itariki 25 z'ukwezi kwa 12 mu mwaka 274 imbere y'ivuka rya Yesu niho batangura guhimbaza ivuka ry'Imana Soris, imana y'izuba. Biri mu gitabo citwa Encyclopedia of Britannia cyo mu mwaka w'igihumbi 1946. Nivyo wavyumvishije neza. Iyi tariki ya 25 y'ukwezi kwa 12 uhereye itariki 25 z'ukwezi kwa 12
mu mwaka wa 274 imbere y'ivuka rya Yesu. Uyu munsi mukuru wari uhari nk'umunsi mukuru wo kuramya, wo gusenga, wo kubamira no kunamira no guhimbaza ikigirwamana citwa Sorisi. Ikigirwamana cari citiriwe izuba. Nivyo wavyumvishije neza. Ikigirwamana citwa Tamuzi ni kindi kigirwamana cahimbazwa itariki 25 z'ukwezi kwa 12 biri mu gitabo citwa Keeping of Christmas cha Washington Believing. Nivyo wavyumvishije neza. Mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amagana 834 umwongereza yitwa Charles Dick yafonze indirimbo za mbere zibesha ko Yesu yavutse itariki 25 z'ukwezi kwa 12. Nyimba uyu munsi wumva indirimbo nyinshi zivuga ivuka rya Yesu canke se ivyo bita Christmas canke se Noheli, ugasoma n'igitabo zirimo umenye ko izo ndirimbo uwazifonze bamwita Charles Dick, yari umwongereza. Ivyo akaba yabikoze mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amagana 834. Nivyo wavyumvishije neza. Mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amagana 834 umwamikazi w'ubwongereza Victoria yatangaje ko mu Bwongereza habonetse igiti yitiriye Christmas, Noheli, ivuka rya Yesu. Nivyo wavyumvishije neza. Mu Bwongereza hari igiti citiriwe nde Christmas canke se ivuka rya Yesu, hari ivyo iwacu twita ngo ni Noheli. Nivyo wavyumvishije neza. Mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amagana 836 igihugu ca Alabama muri leta zunze ubumwe za Amerika nico gihugu ca mbere catanguye kwemera Noheli canke se Christmas nk'umunsi mukuru wa Gikristo. Nivyo wavyumvishije neza, ni muri Alabama muri leta zunze ubumwe za Amerika. Mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amagana 860 uwitwa Thomas Nestor yafonze ko Nicholas ari Pere Noeli. Nivyo wavyumvishije neza. Iyo bavuze Pere Noeli baba bashatse kuvuga ngo Nicholas. Uyu Nicholas niwe wa mbere yiswe Pere Noeli. Wabifonze ninde? Ni Thomas Nestor. Nivyo wavyumvishije neza. N'uyu munsi hari uwitwa Pere Noeli. Bibiliya ivuga ko Mariya yarose amakuru yo gusama inda ya Yesu mu kwezi kwa gatandatu. Bivuze yuko mu kwezi kwa 12 amezi 9 yo kuvyara kwa Mariya atari bwakwire. Niyo mpamvu Yesu atavutse itariki 25 z'ukwezi kwa 12. Kubera yuko uhereye igihe Mariya yaronkeye amakuru yo kuvyara Yesu, bivuze ngo hamwe yoba yamuvyaye mu kwezi kwa 12 yamuvyaye atageze aba premature. Ivyo navyo ntabwo ariko vyagenze. Ivyo vyanditse muri Luka ikigabane ca mbere ku murongo wa 26 kubasoma Bibiliya. So story murakaza neza. Twisunze Bibiliya, amateka na sayansi, Yesu ntabwo yavutse mu kwezi kwa 12. Noheli si ivuka rya Yesu. Noheli sumusi mukuru w'abakristo canke se abantu b'Imana. Noheli ni umunsi mukuru w'abapagani wo gusenga ibigirwamana vyawe. Soma Encyclopedia of Christmas, Keeping of Christmas, Catholic Encyclopedia yo mwaka w'igihumbi kimwe n'amagana 911. Encyclopedia of Britannia yo mwaka w'igihumbi kimwe n'amagana 946. Ijambo Noheli rikomoka ku ijambo ry'igifaransa Noheli. Nivyo wavyumvishije neza. Noheli ni jambo ryamuka mu ijambo ry'igifaransa, naryo ryamuka ku ijambo ry'ikilatini Natalis. Nivyo wavyumvishije neza. Noheli canke se Noheli ryamuka ku ijambo ry'ikilatini bita Natalis. Mu Congereza nivyo bita Christmas, Noel. Mu Congereza Christmas, Noel ikaba ivuka. Mu yindi siguro no ni jambo ry'igifaransa, eri ni jambo ry'igiheburayo risigura Imana. Nivyo wavyumvishije neza. Iyo bavuze no mu gifaransa ni oya, iyo bavuze eri baba bashatse kuvuga Imana. Uvuze ngo Noheli canke se Noel mu yindi siguro bisobanura ngo nta Mana ibaho. Niyo mpamvu Noheli bayita umunsi mukuru w'abapagani. Nivyo wavyumvishije neza. Nawe iyo uvuze ngo no ubuhakanye, ubuvuze ngo oya. Iyo uvuze ngo eri ubuvuze Imana. Ivyo nta n'ubihakana kubera ko Bibiliya kubemera urupfu rwa Yesu bavuga ngo igihe Yesu yaramaze kubambwa, ngo imbere yuko ngo acikana, ngo yarangamije hejuru maze ngo arasemerera, ngo avuga ngo eri rama sabakitani, ngo bisobanura ngo Mana yanje niki kikumpebesheje. Nivyo wavyumvishije neza. Eri ni Imana. Iyo bavuze no ni oya. Uvuze ngo no eri bisobanura ngo nta Mana ibaho. Sivyo wari ubizi? Nyimba wari ubizi kubera ko sishikara guhakana yuko Imana itabaho. Ijambo Christmas ryatanguye gukoreshwa mu mwaka w'igihumbi na 38. Nivyo wavyumvishije neza. Ijambo Christmas ryatanguye gukoreshwa mu mwaka w'igihumbi na 38. So story
mugire subscribe mukomeze mwumve amateka nibigezweho n'ivyanyegejwe n'abanyegezi b'ivyanyegejwe binyegurwa n'abanyeguzi b'ivyanyegejwe babinyanyagiza babinyegejwe bose. Ndabakunda. Hasta la Victoria siempre. Mugire subscribe. Ngayo amateka ya Noheli, ngabo abafunze Noheli umwaka n'itariki n'ingene vyagiye byagenda. Hasta la Victoria siempre. Ntimwibagire gukora subscribe.